bisoma vya mbere aho tuko turazirikana muri iyi minsi muri iki gitabo c'amamuko ibijanye n'ubucuti bw'Imana n'abasukuru bacu mu kwemera. Ubu turashitse ku wundi ari we twumvise Yosefu, uyu mwene Yakobo, akavukana na babandi bo bandi 11 basanzwe ari bo ubwo bagize inkingi 12 z'umuryango w'Isirayeli. Nitumwitana Yosefu wo kwa Bikira Mariya, kuraba abusanga umenga kubera kutamenya gusoma neza ijambo ry'Imana canke kurisoma gake. Iyo bumvise Yosefu bacabona Yosefu umugabo n'umugenzi wa Bikira Mariya. Uyu ni Yosefu wundi imbere gose ya Yosefu umukunzi wa Bikira Mariya. Yosefu rero twumvise ari ikintu gikomeye bahereye ko hari bigabane byinshi batadusomeye, ibice bitari bito batadusomeye by'ubuzima bwiwe n'aba bakuru biwe. Tuzi ko bamugiriye ishari kubera urukundo se yaramufitiye no kubera ingabirano yarafise yo kurota ibizima kandi akanabirotora. Hanyuma arazi yuko mu nyuma bahavuye bamugurishije agenda gukorera umuntu ahambaye aha mu Misiri. Hanyuma umugore w'uyu muntu agomba kumukoza ibara, aramunanira, aca aramudodobereza, baramuta mw'ibohero. Mugabo ivyo vyose biramuba ko Imana iriko irategura ibindi bintu bikomeye. Imana irashobora guca no mu bube gito bw'abatugirira nabi ikategura inzira ikomeye. Bawundi ati Imana irandika ibigororotse ku mirongo ihetanye. Ukabona ingene yabanje kugurishwa na bene wabo kubera ishari, ariko kandi ukabona ingene atawe mw'ibohero kubera akadodoberezo k'abantu k'umugore yamuremetse inkono ishushe yuko yagombye kumufata ku nguvu. Kandi sinzi ingene abantu tumeze, iyo twumvise ibintu nk'ivyo tuca dushoka tuvyemera, nitwigera dusubiza gato akenga inyuma tukibaza ubwo bwa mbere ibintu n'ivyo. Ariko igihe babukaranga Imana yari musi y'urujo igenda gukorera mw'ibohero nyene. Aho hose Yosefu yagiye araca mu vyari bigoye, urabona yuko kandi Imana yamusanze akahakorera ubutumwa. Muri iryo bohero araheza arafasha, ararutorera benshi ibyari ku buzima bwabo. Barumva yuko bashoboye gutora neza inzira y'Imana ku buzima bwabo. Hari umwe yigeze kurotera, baramufungura amubwira ati ni wowe ko niwasohoka va mw'ibohero uranyibuka. Mugabo aca aramwibagira. Bwahanagira igihe Farawo ararota ibintu, abapfumu biwe barananirwa, abantu biwe bose barananirwa kubirotora. Nibitwumvise birimo icyaha bahereye bijanye ngo n'ibimasa indwi yabonye byiza, hanyuma akongera kandi akabona mu nyuma izindi nka z'imiguta ndwi nyene, kandi zikamera nk'izirya ivyo bimasa. Nkabararondera arabura. Mugabo Imana yari yashatse yuko ica kuri Yosefu muri iyo mwanya kugira ngo itegurire kazoza igihugu ca Misiri n'ibindi bihugu vyari bakikije kubera inzara yari igiye kuza. Yosefu yarotora izo ndoto, araheza arabwira umwami ati iyo myaka ivyo bimasa bivyibushe bimeze neza ni ya myaka indwi aho muzorima mukimbura mukaronka umusesekara umugisha mwinshi. Ati iyo myaka izo nkandwi nazo z'imiguta zonze ubona umenga zigomba kurya nizo zindi, ni imyaka indwi yindi y'inzara, nizo bizura inzara. Naba rero utegekanye muri iyo myaka indwi hazohari umusesekara, ntimurye nk'abimuka, ahubwo murabe ingene mubikira kazoza k'iyo myaka ndwi yindi izobigoye. Haribwo icigwa gikomeye kumenya kudasesagura ingabirano n'imigisha y'Imana.
hari abantu igihe Imana ibahezagiye bakaba mu musesekara ubona umenga baca baba mu gusesagura fakora udufaranga ntazi kuraba ejo hirya y'ejo. Hari n'abantu usanga rimwe rimwe dufata nabi ijambo ry'Imana rikagera, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ejo hazimenya. Uyu munsi no kuvuga ko uco warabwiriye byose ubimare. Oya, Imana yaraguhaye ubwenge ushobora kwiyumvira n'ejo ukahategekanya, nibyo uyu munsi ukaronka ibigukwiye, ariko ntusesagure, ukamenya gutegekaniriza ejo haza. Ejo haza. Igihe tuba tugiye iminsi mikuru ngaha tukabaha amazi n'agasandwich, tuba turiko turigana Yosefu Mweranda, uyu mupatriarche. Kudasesagura nibyo umuntu arashobora no kuryoherwa, ariko ntaryoherwa asesagura, kuko ibintu byose dufise ingabirano y'Imana. Ntitubifate nk'uko umenga n'ibintu bisanzwe. Ni ubuzima Imana yaduhaye, dutegerezwa kuringaniza neza, tukamenya ingene tubukoresha kubw'ineza ya bose no kubwa kazoza keza, tugeze tukagategura. Munyuma mwumvise rero yuko ibintu bihindukira. Bamusanze Farawo yaramuteye iteka uko yaciye agira ati, ko ari wowe utuye izo ndoto, ngabo ubijemo aba ari wewe rero ubitunganya, ubifate mu minwe. Yosefu agirwa umuntu akomeye cyane. Inzara iratera, ab'iwabo baza gusuma ingano mu Misiri. Mu Misiri mwumvise ko yabamenye, kandi nivyo koko. Hagera igihe tugirira ibintu nabi, tugirira n'abandi, uwugize nabi arihuta kuvyibagira. Mugabo wagiriwe nabi ntashobora kuvyibagira. Arashobora kubirekura, suvuye ko yavyibagiye byose. Mugabo arashobora kubirekura, no kuvuga iki, arashobora kuja hejuru yavyo. Inabi bamugiriye ntiba ariyo imukoresha, ahubwo akaja hejuru yayo, akaguma yitsindisha we kurondera kugira neza. Nivyo Yosefu tumwigako. Yosefu kabona yuko mbere asa n'umuntu umenga yarasize igihe ciwe, kuko ari mw'Imana. Umuntu wese ari mw'Imana, hari ahantu usanga umenga aradusiga, araturengera, atari kugira ngo aca twibona ko yamugabo, kugira ngo akwega abandi. Hariho abantu Imana isa n'ijabutse imbere kugira ngo bajabutse abandi. Yosefu Imana ikamuha kubona hakiri kare imbere, akajabuka kugira ngo azajabutse umuryango wiwe n'ibihe vyiwe. Ivyo ntibigere muvyibagira. Kandi ngiye kuraba hari ahantu ingabirano y'umwe ushobora kumutuma usanga umenga ibintu aravyumva kare, kugira ngo abandi baronke aho bafatira, ngo bashobore kumva ku gihe cabo ibishobora kuza bizananye muri iyo ngabirano. Ico gituma abantu bitugora kuba neza mu mubano, usanga duca tugwara aho hantu. Uw'ingabirano y'umutumye yumva ikintu neza hakiri kare, ugasanga uriko uramugirisha ibambewe. Imana ibimuhaye kandi kubwawe. Yosefu Imana yaramukujije, iramushira imbere kugira ngo azatabare abantu biwabo. Iyo akaza gukoreshwa n'inzigo n'urwango, yari kuba yishe umugambi w'Imana. Tugire Kristo. Ngomba ngaha mbwiriremo abantu mwese Imana ishobora guha ikabaduza. Ntimwonone ingabirano yanyu y'ukuduzwa, bugaruka uti rero ingerero manuke nje kuraba abantu bose bangiriye nabi, ubu nije ndagifashe, ubu nije mfise ibintu, ubu nije ngezweho. Reka rero tubaponde. Bantu mwirirwa muraponda abanyabururi, naho abana batwaye nabi, sina bose mbere naba canke bari, ku buryo kuko hariho abantu babuzuranye kw'inzigo. Uyu munsi ngomba ndabavugire mu ijambo ry'Imana. Abafise kw'inziga atanahantu asaba amazi, ngo nibabagesera. Harimo bamwe imbere nabo nyene bagize ibintu bibi, barabikora ku banyamuramvya. Abanyamuramvya nimwashikirwa murabera nka Yosefu, kugira ngo uyo mugozi mubi uboshe igihugu cacu
ucike, ibihe bitambuke, tugenda ahantu heza. Ibi bintu by'intara tukibagira yuko tuvukana. Yosefu yaributse ko ari abavukanyi biwe, arabirengera ku buryo bw'uko abanyabururi ubunye bahinduye izina ryabo bararihindukize. Nimurihindukize mu bigene rivuga Rirubu. Nabwo Bururi, Rirubu. Ukabona yuko hari n'abasigaye batinya kwitwa yuko bava aho hantu. Ivyo bintu Imana niho mubona igihugu cacu wamumenga cama kiriko gikimbira ahandi, kubera yuko bugingo tutaramenya kurengera ibintu tugirirwa nabi ngo dutegure igihe gishasha. Uretse ko twebwe nyene twiyicisha inzigo n'urwanko, turicira akazoza abana bacu, kuko usanga ari byo tubaraga. Isugwa rukaguye umunsi uriko rurakura, uheza rukabona rukumva, kandi dusoma amajambo y'Imana, uwo mugozi ugacika, tugashobora gusubiza hamwe vy'ukuri. Ntituze turazura n'akabuze kugomba kwihora, ahubwo tukaza mu kuri kugira ngo tugukuremo inyigisho yo kugira ngo ivyo bintu abagezweho uyu munsi ntibabikoreshe nabi, ahubwo abafise ububasha uyu munsi bakabikoresha neza kugira ngo bugurure inzira kazoza keza k'iki gihugu, kazoza keza k'imiryango yacu, kazoza keza k'intara zacu. Yosefu mweranda tubera akarorero, kandi twese cyane cyane twebwe twese twabatijwe tukizerwa n'Imana, harageze yuko tuva mu gukorera mu bintu ataho bizopfa biduherekeje imbere y'Imana. Twibuke ingene Imana yadushize ku kiganza. Mwumvise ingene Yesu atora abatumwa. Abatumwa ugiye kuraba, Yesu yabakuye mu mice idasa, itanahuza na gato, arabiganiriza hafi yiwe, abagira abantu bategerezwa kuva mu byo bavuyemo, bakumva ikintu gishasha, umugambi mushasha Imana ibararikiye, ibegeranirije hamwe. Uravye nka Matayo na Yuda umwe yaharana, na Matayo yakorera abaje kubaganza, akabashiramo akababwira ati ibyo si byo mwatorewe. Mwatorewe mwese kuba abana b'Imana. Dusabukama kugira ngo natwe uko yatwegeranije bifatiye mu ibatisimo yaho yatugize abana biwe, akaduvukanisha na Yesu Kristo, twame twumva iryo teka rigume ridufasha kurengera ivyo bindi vyaho twateretswe, ubwoko, intara, imigambwe dukoreramwo, kugira ngo twumva ahubwo ko kuba twarateretswe ngaho ari ukugira ngo tuhasasagaze umugisha n'umuhezagiro uzanana naho umwana w'Imana wese ageze. Yabaruzi yuko aho ugeze hose yeza kwibonamwo agaca hashika. None uko uzohashikana Yezu mu kwiyumva nk'umwana w'Imana, cyangwa uzohashikana shetani y'amacakubiri, inzigo n'urwango vyo kwihora. Hitamo neza. Harakarimbo kahora kaza mu magume. Hitamo neza, hitamo Yesu, nayo Satani we n'umubeshi. Ndakwifurije guhitamo kwama wiyumvamo nk'umwana w'Imana, ashobora kurengera vyose, agatuma Imana iza mu bantu, abantu bakugururirwa akazoza keza. Amen.